mugira mukurikirane ikiganiro c'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB. ihaye umuntu ubwami canke ukuganza. Ubwo kuganza ntikuza mw'ipake konyene, hari ibindi bintu bigushigikira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuzana n'ububasha, ukazana n'igitinyiro, ivyo bintu biza bizananye. Nico gituma biramba ngo uganza ntateye ubwoba ku muntu akora ibyiza. Mugabo birashira ngo ariko ukora ikibi intumva nibashaka bagira ubwoba kuko uganza. Haleluya. Niyamurakira azobagize ibyaha, azobagize ibyaha. Nico gituma wari we wese agiye kugambukira ubuganza atarinze kurakirwa, ariko n'ijwi ryo mu mutima ryawe ryonyene rizere bikoshe, rizore rikoheje neza. Umviriza yandikira tutonaho kuri 3 umurongo wa mbere, ubibutse kugambukira abakuru n'abafise ububasha no kubumvira no kwama biteguye gukora iciza cyose no kutagira ubambika ibanga no kutitora gusa. Iyo ni Bibiliya ikabivuga. Kubaha indongozi c'est une obligation, ni itegeko, kandi itegeko ryashyizweho n'Imana. Hari abantu bagomba no gutombubaha yo kwidogera mukankana mugabo ntabubasha bundi avuze mugabo yuwe Imana ishimwe cyane. Ukari w'Imana ituma guhana inkozi z'ibibi no gushimira abakora neza. Mwubaha abantu bose, mukunde bene data bose, mutinye Imana, mwubahe umwana. Ijambo ry'Imana. Uyu munyabwenge yandika imigani ya 24 chapitre 24 ku murongo wa 42 yareka kubwira umwana wiwe. Muzi yuko umwana yatangiye gukura y'uyu muvyeyi mwiza uramuha umurongo ukamubwiriye ingene azifata. Imana ishimwe cyane. Mu mpanuro ariko aramuha ageze ku murongo wa 21 aramubwira ati mwana wanje utinye uhoraho n'umwami kuko ari babiri ubatinyirire, ntukifatikanye n'abagarariji ngo kuko ibyago no kugeseza bivuye kuri abo bantu babiri. Inde nani? Imana umwana. Bivuye kuri abo bantu babiri ngo biza biturumbuka kubatabumvira. Uwavugishwa n'Imana Yeremiya, Imana irabwira abaganza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abo yatoranije hari ivyo ibaha icerekezo, ibaha vision, ikabereka ikigomba ko bakorera ubwo busho bw'abantu Imana yabahaye ngo baragira, kuko n'abantu b'Imana. Ibintu maze kwitegereza n'aya maso yanjye y'ikirunda yanyenaye, ibintu maze kubona hakugwara imibembe iturutse ku ishavu ry'umwami. Ogwara imibembe iterwa na ya krizi ntazi zina, iragende kirya. Imana idufashe mwirinde imibembe ituruka ku ishavu ry'umwami, ni mibi. Uvugishwa n'Imana Yeremiya, Imana irabwira abaganza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abo yatoranije hari ivyo ibaha icerekezo, ibaha vision,
ikabereka icyo igomba ko bakorera ubwo busho bw'abantu Imana yabahaye ngo baragire, kuko n'abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana ibabwira yuko ibagize abungere. Imana ibibahaye kurongora, mugabo n'ababaye kurongora ubwo busho si ubwabo n'ubw'Imana. Nicyo gituma yavuze ngo bazobona ibara abungere babi baragiye igihugu canje nabi, baragiye abantu banje nabi. Imana ifashe cyane. Nicyo gituma mu kuboko k'umwungere hajya kenshi mukunda kubona inkoni, ariko n'umuhiri abawubitse kereka paka. Nibyo bintu bibiri umwungere agira. Imana ishimwe cyane, kubera ibimuhaye misiyo y'ukuragira intama, kuzereka ikizira n'ikitazira, ukabereka imigambi bashikana ku iterambere, bakagira ubuzima bwiza. Agakoni niko gakora. Ariko iyo haje igikoko, hakaza igikoko guhungabanya umutekano w'ubusho bw'abantu Imana yamuhaye, inkona acabika agatora ubuhiri. Ubuhiri mu yindi mvugo, muri misiyo Imana iha umurongozi harimo no kwiyemeza guhangana. Nicyo gituma umurongozi w'ubwoba yitwa nasomye igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, nsanga mu rutonde rw'abantu batazinjira mu ijuru kuri nimero ya mbere hari abanyabwoba. Ibisuma n'abasambanyi n'abicanyi bataraza ni number 1. Akazobona ubwami bw'Imana umunyabwoba. Imana idufashe. Rero hari igihe abantu babona umwungere ashobora kuba abitsinda inkoni, mugabo afashe ubuhiri. Mwibuke Dawidi igihe yaragiye intama ziwe, hakaza intare. Muzi intare ingene imeze? Imana ishimwe cyane. Dawidi yaravuga ati nubwo umwagazi yamaze kuwushikana mu kanwa, ikaba ari intare, jewe turarwana tumagwa mu ntama, ariko nshobora kuzirabura zitaye zisigaye zirapfa nabi. Muzi ko abantu benshi iyo rukubise usigaye urimenya, bakazovuga ati burya ihangane. Ariko umwungere muzima afumagwa mu ntama. Dawidi w'Imana ibona umutima we wo kurinda, imuha inkomezi, agafata urwasa gusa rw'intambwe intare, akayikubita amakofe n'ubuhiri, umwagazi akawukurayo akawuzana. Guhangana. Haleluya, warasifiwe. Ikindi yavuze Bibiliya nuko Imana ishaka ko muri ico gihe iyo ntambara umwami ariko ararwana kugira ngo abantu bagire umutekano, bagire amahoro. Icakabiri yavuze ngo ni imanza ziroranye, ubutungane. Imana Bibiliya igarura ku kintu cy'ubutungane inshuro nyinshi, ibihumbi n'ibihumbi, mu imanza ziroranye. Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imboneshakure y'ibyiza by'u Burundi RTBB.